cy'u Burundi kuko uvuze wakuriye mu wavukiye muri Kongo sinzi ko wagiye mu Burundi urabona canke ko kumaze kujayo kugira urabe mu kuhameza. Ego naragiye mu 2014 kuhabona. Ego narahashimye Burundi ni bwiza cyane. Okay none kuta nta migambi yo kugenda kubayo nk'abandi. Oya. Ariko uvuze ko Burundi ari bwiza Burundi bumeze neza ariko kaba nta migambi yo kubayo canke ko muri ukora yo business hariya mu Burundi. Well, business ntizobura yani ni igihugu cacu turagikunda ariko kubijanye no ndabara mu kijeno ngira ndabashimira mwese muri ko murakwingira ibiganiro vya UBM Eric Nyandwi nije muri kumwe kuri micro hanyuma umutumire araje abibwire ababwire wari we muraza kumenya byinshi cyane bitandukanye kuri we ndakuramukije. Yambu ushobora kwibwira abantu bari kuratwumviriza uri wo izina ryawe? Okay, Jenny twa Francine Bugwabari Fafa. Amazina menshi cyane. Ariko abantu bagomba ko izina ryawe bamenyereye. Fafa nige benshi bamenyereye. Okay. Atwumva uri murundi burya canke uri muri abantu bavanze kubera ko abantu turabona tukibaza ko ari abarundi ariko kumbure ari abandi bantu. Jenda umurundi novuga ko ndumurundi koko papa n'umurundi ijana kwijana. Ariko nkaba mvanze kuko mama nawe n'umukongomani ijana kwijana urumva rero ndi 50-50. Okay urumva papa wawe yatwaye umugore w'umukongomani urumva uvyuka ku mama w'umukongomani hanyuma papa nawe vyagenze gute mu wavukiye mu Burundi muri Kongo canke bigenda gute kugira ngo so mu bisanzwe papa yahunze ava mu Burundi ari umwana mutoya afise nk'imyaka novuga itara akiri teens. Hamarira ahungira muri Kongo akurira muri Kongo yigira muri Kongo hama hejeje amashure ararongorera muri Kongo arongora umukongomani hama aratuvyara tuvukira twese muri Kongo ubwo rero naho intambara iratera hama tuca duhungira muri Tanzania dukurira Tanzania unaho tukaba turi hanze urumva nuko. Okay so mwaje muri Amerika muramaze igihe kitari gito? Ego mwaje muje kwiga canke mwari muje gutembera kuko hari abantu baza hano baje kumbure muri business zabo harabaje nk'impunzi harabaje gutembera sinzi nkamwe mwaje muje kwishuri or muje gukora ibindi? Oya twebwe twararonse resettlement turi mu kambi yo muri Tanzania imutabira ndazi ahantu rahazi hama rero ubwo turazanwa ino nk'impunzi tukaba twaje mu 2007 hama tukaba tumaze imyaka yose ino Amerika. Hanyuma muramaze gusubira mu gihugu cy'u Burundi kuko uvuze wakuriye mu wavukiye muri Kongo sinzi ko wagiye mu Burundi urabona canke ko kumaze kujayo kugira urabe mu kuhameza. Ego naragiye mu 2014 kuhabona. Ego narahashimye Burundi ni bwiza cyane. Okay none kuta nta migambi yo kugenda kubayo nk'abandi? Oya. Ariko uvuze ko Burundi ari bwiza Burundi bumeze neza ariko kaba nta migambi yo kubayo canke ko muri ukora yo business hariya mu Burundi? Well, business ntizobura yani ni igihugu cacu turagikunda ariko kubijanye no kubayo ivyo ni ibintu umuntu abanza kwitondera urumva kubaka hama akimukirayo ariko rero muri bino bihe ivyo ntavyo ndatekereza. Impamvu ndakubajije ikintu kubera ko abantu bava hano barashobora gukora business muri Afrika hanyuma izo business zigafasha abandi barundi bakiteza imbere mu bikorwa bakora nicyo gituma ndakubajije nimba hari nka business woba uparaninga gukora hariya kugira ngo izifashe abandi barundi bashobore gutera imbere ariko urumva ko tubwiye kutarabipanga ariko twizere ko uzobitegura ukabipanga. Rero turabona ufise ikiganiro turafite cyane nicyo gituma twahise mu kuganira nawe uyu munsi channel ya Ciwi Fafa urashobora kubwira abantu batayizi iyo channel ijejwe iki ikora iki kugira ngo n'utarazi ko ufise ibiko gukora vyigisha ashobore kumenya ivyo ari byo? Mu bisanzwe Ciwi Fafa ni channel nyene nahisemo gutanguza yerekeye ibintu
vyavyo vyose yani bijanye niki yani muri irya channel nshiramwo personal information like ibintu bindaba jewe mu buryo bwo konda kuko ndiko ndagerageza konda maze kugerageza ibihe bitari bito canke bike ndamuzuminga muraza kumubona ukuntu angana n'ukuntu asigaye ameze ubu murumva ariko aragerageza gurenga skin ku bantu batavyo bumva. Yeah, I'm trying to lose weight so no openings yo Chanel kugira nyene sharing n'abantu shiraho ivyerekeye ivyo ndiko ndakora kugira ni nonde urumva kandi si ivyo gusa ndasharinga aho tuntu nko guteka ikintu kanaka nk'umuntu atazi ukuntu bagiteka ndaja ngaho nkateka nkashiraho ubumenyi ngaho biravye akiga ukuntu babiteka si ivyo gusa ndahanura ndashiraho impanuro zijanye n'abakobwa zijanye n'ivyo kubaka n'ibindi nyene bintu byinshi umuntu ashaka kuraba akagira ico akuye yani akageringa knowledge. Okay, so mu ncamake ni nko kwigisha abandi bantu ku bintu zibo batazi bigashobora kubafasha mu buzima babayimwo bwa misi yose. So far results zibona gute abantu bavyakiriye gute babagukirana iyo baguhamagaye comments z'abantu zibona zikubwira iki urashobora kubona uzokomeza ubikora kugira ngo ufashe abandi bantu batagizena? Well, so far novuga nti losing weight takes time sikintu ugira uyu munsi ejo gacibona result ubwo nyene kuvuga rya Chanel ndayitanguye 5 months ago so sige kinini ndaciye umwanya kugira ndabe ko ivyo nkora hoba hari ico vyamaze kugira ni mugabo je ubwanje I feel good rero ndakubona umeze neza ko ibintu biriko biragenda neza nubwo umuntu amenyereye uko ngana adashaka kuca bibona ubwo nyene mbwa jewe I feel good inside and out so yeah. So guys nko mubona exercise yakoze ziramufasha kandi ziramufasha kandi kugira ngo umubiri we ubandanye umeranza kandi nko mubizi imyimenyerezo y'umubiri ni imyimenyerezo ikenewe kuri kira muntu ku muhungu haba ku mukobwa kubera ko ifasha ibintu vyinshi ariko kandi wavuze ngo uravuga kuvyirikiye n'abakobwa guhanura kugira ni hari ibintu ubona bitagenda neza mu ngo z'abarundi canke mu bakobwa canke mu bahungu kumbure ku buryo wahisemo no kuvuga ati nabura bahanura ubona bitameze neza? Anskuvuga yuko hari ibintu mbona bitagenda neza mu ngo z'abantu. Of course ndubatse ndazi yuko ingo zose zitubakwa kumwe hari ibintu kanaka umuntu ashobora gucamwo n'uwundi ashobora nyene kubaho yinezererewe atangorane n'imwe so ibibazo birahari rero ndakora ibintu bijanye nka interview nkemvita abantu bakaza bagashikiriza ivyiyumviro bakavuga n'ivyo babona umuntu yokora kugira to get better or to be good or to be better whatever you want to say. Okay, ndabona ibintu bimeze neza cyane ndabise ko yitwa Francine yaje ava muri leta ya state ya Arizona Phoenix. Mbaje ava muri state ya Arizona Phoenix ku bantu baba muri Zunze Ubumwe za Amerika mubandanye kurikirana channel yiwe murumva ko yigisha ibintu byinshi bitandukanye akajambo kanyu mushobora kubwira abantu bari kuratwumviriza kandi bakurikirana channel yawe. Wanda bakunda cyane mubandanye kunkurikirana mu subscribing and muterere ivyumviro wipfuje kugira ico woshikiriza canke wombwira ku bijanye na channel yanje inbox me ubutumire buzonshikira canke ubutumwa buzonshikira hama nanje will get back to you. Yeah. Alright guys nko muvyumvise ndabibutse ko ndi Eric Nyandwi kicariganiro gito cyane cyo kugira ngo tumubaze aho yavukiye ni n'ukuntu mwumvise aho yavukiye misi amazana muri Amerika imyaka yaje hano nivyo asanzwe akora mu buzima bwa misi yose ndabibutse ko ndi Eric Nyandwi kuva kuri ubmnews.com murakoze.